ko wavyumvise byose ukuntu bimeze nabyumvise no kuri mwakoze kunganiriza kandi nani baho mugisha kumenga uri kurarira none biragoye ndamaramaje none muri abo babiri bose ukunda by'ukuri n'uwe sivyo kandi wowe wambariye uwo ukunda ko yitwa Leo oya wambwiye ko yitwa Leontine kandi aba mu Carama. Malengo Business niyo mizero y'abarundi bose bakeneye kugura ibikoresho byose bikoresha umuyaga nkuba. Wifuza ama ordinateur, ama écran plat, ama television agezweho n'ibindi nk'amakinga, projecteur, ama bafle, ama tapi, eka n'ibindi mukenera byose mu buzima bwanyu busanzwe bwa misi yose. Cyangwa mukeneye umufundi yabirinuje iyo bakorera ivyononekaye muhira iwanyu. Byose twakure kuri 68 tuba tubikire. Malengo Business niwo muco wize ku barundi bose. Yo, what's up, Bujumbura Burundi? It's your boy MC Jojo 257, Mr. Squaga, Mr. Nyuva Muhindo, Squaga boy, Mr. Tasking Love. Yes, banagarutse kandi. Right now, uno musi mu kiganiro Tasting Love, numusi uri special, very special. Numusi udasanzwe kubera ko ngoma nkoresha ikiganiro umuntu atari ngaha mu gihugu. Yashatse kugira ngo arabe ko umukunzi wiwe amukunda. Umuntu ari hanze y'igihugu babandi twita aba diaspora hajya ngo umuntu atari mu gihugu ari we wese ari hanze y'igihugu abamwita mu diaspora. Rero umukunzi we bari bakundanye igihe kitari gito, of course umukunzi we bakundanye igihe kitari gito, yagombye kumutestinga kugira ngo arabe ko amukunze by'ukuri, yagombye kugira ngo abeho azi yuko amukunze. Right now ngomba mukayenda muhamagare ibintu bigende neza, hama ndaza kumubaza ibibazo bitari bike bingahe numvirize igihe bamaranye, ndamubaze nyene ukuntu bimeze, icyatumye amukunda, hama ndaza guhamagara, araza kumpemereza nimero y'umukunzi wiwe, nze kumuhamagara. Ugumane na Malengo Media, making sure kandi ko wagize subscribe ndetse uze gushaka na commentaire. Akuga kengeri hariya, ariko nico cibanze, nico gitangura. Ubanze urabe ko wagafyonze ko. Making sure kandi wewe nimba ukeneye nimba umusirimu, nimba uko ugomba gukoresha ibintu by'abasirimu, ukubitira muri Malengo Business. Badanaza ama televiziyo, ama machine, ama bafragi atandukanye, ama tapi, ama kinga y'abana, ibintu bigiye bitandukanye uraza kubibona hariya kuri screen. Waza kubona ko nakanimero hariya, uca wandika kuri ako kanimero. Tukorera ngaha mu Kamenge, aha urenganya isoko gato ngaha kwa Mufizi. Malengo Business ni ikorera. Yes, ndabashimire cyane, mugumane na Malengo Media. Oui. Allô? D'accord. Okay. Ni bon uri kuranyumva neza? Kumenguri mu bintu nyene biriko biratera urwamo. Gira tuganire gatoye, si umwanya munini. Ndakumva. Okay. Right now turashobora gutangura. Nimba atari banga turiko tuganira nande? Esperance. Esperance ni muntu ki? Esperance akora ari hehe muri kano kanya turiko turavugana? Esperance ni umurundi kazi. Bukingozi. Esperance w'Ingozi. Uyu muri uyu mwanya tuvugana naho uri hehe? Ubu tuvugana ni akazi nako mu nzu nyene ni bya bindi nyene. Kubera ki wahisemo ko dukorana Tasting Love ukandondera kugira ngo dukorane Tasting Love? Ndashaka kumenya ko umukunzi wanje yankunda atavyirya. Umukunzi wawe nimba atari banga mumaranye igihe kingana gute? Uyu mukunzi wanje tumaranye igihe kirekire cyane kuva nkiri mu Burundi. Imyaka ingahe nyene? Arino amara imyaka myinshi. Umva ko maze imyaka 6. Awumva rero amakinga niyo ubu. Imyaka ingahe? Ariko wewe tubaranye imyaka nka 10.
Imyaka 10 ni imyaka myinshi cyane. Muri iyo myaka 10 mumaranye bimeze gute mu rukundo rwanyu? Ni igiki cyatumye mugirira icyizere muri iyo myaka 10 yose? Urabona yuko muri kumwe mu Burundi biba byoroshe. Sico kimwe nuko nobandino. Ni ikintu cyatumye umugirira ico cyizere cyose kugeza muri iyo myaka 10? Ni kinini cyane. Ni nk'ikihe nyene gisangiza abakunzi ba Marengo Media? No kubera ikintu namugiriye ko cyizere banditse leta civile. Leta civile. Muza mwaragize leta civile? Kumbe ibintu byanyu mwebwe bigeze kure. Yego. Mu kiganiro Texting Love. Turavize party uza kumpa inimero y'umukunzi wawe. Kugira ndamutelefone, nina mutelefona ndamubaza utubazo dukeyi. Nongere ndamubaze umukunzi bakundanye uwari we nyene akuvuge nyene abantu bakubone twumve ko avuga niyo myaka yose ko ari yo mukundanye kubera ko nkubo urashobora gusanga umutipe wo mukunda baramupfiriye ino naho yifitiye uwundi muntu nyene bakubikundanira. Anje nivyo nashatse kumenya. Nkubuza kuvyitwaramwo gute nivyashika ukampa nimero yiwe nkamuhamagara ngasanga ntavuze wewe. Ndavyakira gusa nyene. Uraza kuvyakira uko nyene? Biragoye. Okay, nimba atari banga ni nk'iryahe kosa umukunzi wawe arikoze woca umuheba ubwo nyene? Sanze afise uyundi. Usanze afise uwundi? Ni cyahe ikintu ukumbuye ku mukunzi wawe? Ndamukumbuye kuri byinshi cyane kubera umuntu yamba hafi cyane mu buryo butandukanye urumva rero hari byinshi nkumbuye. Ambwira uburyo bubiri umukumbuyemo. Uburyo bubiri ndakumbuye ko kuba ndi hafi yiwe impande yiwe. Baguhaye $1000 ngo umuvange sheri wawe. Donc umuci inyuma wo bikora? Naho bomba $5 jewe uyu mushinga nawe oheba. Nabyo wokora? Oya nje nokora ndamukunda hewe yo kuri ndamukunda. Wiravye uko umeze wewe physical ukiraba nyene nko mu cirore wibaza yuko umukunzi wawe yagukundiye iki? Icyo nibaza ko yarankundiye yankundiye umutima. Kuko urazi yuko umuntu kugira agukunde arabanza akagupima nyene mu bintu cy'umutima wawe. Nimba atari banga we yagupimye gute? Yarampimye ukumbere namwitaho. Yarampimye ukuntu namwitaho. Abona rero ko nomubera umugore. Nawe wamukundiye iki? Kandi mu byo namukundiye ibyo nyene birimo kumbere yanyitaho. Urumva hari n'ukuntu je ngwaya bumuhira bashatse kungwaza yarababuza ngo je ndamwibonera. Ngo muze gusa mumufashe utuntu bashobora gufungura ariko jewe ndamuba hafi n'abantu bakiro bikora. Dore nandi biri mu byatumye ndamukunda. Okay, amafaranga afise ikibanza kingana gute mu rukundo rwanyu? Amafaranga? Amahera afise ikibanza kingana gute mu rukundo rwanyu? Amafaranga nta kibanza afise. Nta kibanza afise mu rukundo mu gihe tuzi yuko abandi bantu akanoti bavuga ko kaba gakenewe mu rukundo. Nukuvuga ko urya na jewe dufise amahera twese mu rukundo ntishobora kubonana urukundo rwacu. Oya nta kibanza afise amahera bwe. Umukunzi wawe umwizera ibice bingahe kwijana? Ndamwizera ibice 80 kwijana. Kubera ko ikwisigiriye ibice 20. Ibyo bice 20 no kubera ntari hafi yiwe. Nakarose madine umba nshobora kuba umwana kujana nkasanga ko ndabyiyumvira ariko bi. Urashobora kundungikira inimero z'umukunzi wawe? Azindukikire muri message inimero z'umukunzi wawe. Yagushikiri. Okay, ingenda zirabe. By the way ngire ko ndabivuga inimero y'umukunzi wiwe yanditse ko ngo hani. Asega ndamukunda. Ariko mu rukundo rwanyu hari ukuntu ngahaye mu Burundi usanga abatipe ugasanga nk'ubu wewe utari ngaha mu Burundi ariko araprofita nimba bihora bishika akakwitura ukamuha kanoti ugaje usanga arafise nk'undi umutipe ngaha bikundanira. Nabyo ndamubona ko. Sinavuze ko ariko bimeze nimba bihora bishika ukamuha kanoti. Oya nabyo ndamubona ko icyo ndamutumye aragishika. Wewe umutumye ibintu biba bimeze fresh. Kandi nawe amahera arayafise gukora ko. Okay. Imbere yuko tumuhamagara umukunzi wawe nakaye kajambo wo mubwire. Ndamubwiye ko ndamukunda cyane. Nabwo numva ko nomubura. Okay, sawa ugume online ngiye gushiramwo nimero ya telefone mu yindi telefone hama tumuhamagara. Okay. Ntabwo bawumva?
byinshi rwose nyene byumva nako ntobura. Yes, iyi ni apart abantu bakunda benshi baba barindiranye igishika. Right now umuntu turiko turakorana ikiganiro ntari ngaha mu gihugu, ariko yahisemwo arandondera avuga ati MC Jojo je nkeneye yuko dutetsinga umukunzi wanje, yampaye nimero, tugiye kumuhamagara twumviriza igisubizo ciwe, twumviriza ibintu ukuntu bimeze, twumviriza nawe ko amukunda. Yes, gahunda ni yayindi, ni kuba mu rukundo uzi neza ko ukunzwe, ni kuba mu rukundo ruri clean kubera ko nawe uri clean, ni kuba mu rukundo ruri smart kubera ko nawe uri smart. Ariko nako ndakumenyesha, ugomba kubanza kugira subscribe kuri Marengo Media, ugomba kubanza kumenya ibintu biri smart biri muri Marengo Business, idandaza ibintu bigiye bitandukanye, amatapi, amabaf, imashini zigiye zitandukanye, amakinga agiye atandukanye, y'abana canke y'abantu bakuze, uyasanga muri Marengo Business. Yes, mukanya gato tugiye kumuhamagara, ugumane natwe. Oui, allo? Ego. Uwo ni Bo uri kuranyuma? Ego ndakumva. Sawa, reka ndamutelefone rero. Yes, bakunzi ba Marengo Media, ngiye guhamagara umusheri wiwe twumvirize. Oui, allo? Umeze neza mukuru wanje? Boss, turashobora kuganira gato nimba ataco bitwaye? Je ndi umujurnaliste, nkorera ikinyamakuru citwa Marengo Media. Muri ico kinyamakuru turafise ikiganiro citwa Testing Love. Right now rero muri ico kiganiro nariko ndakoresha umukunzi wawe ikiganiro. Turafise rero party duhamagara umusheri w'umutumire wacu. Tukamubaza ko ari we bakundana, tukamubaza igihe bamaranye bivanye n'igihe aba yatubwiye uwo turiko turakoresha ikiganiro, tukamubaza izina ry'iwe ukuntu yitwa. Hama tukamuha agashimwe biciye mu kiganiro Testing Love gica kuri Marengo Media. Uraja kuri YouTube uraza kubibona. Sinzira ko dushobora kuganira nimba atari banga. Ni minota mikeyi, ndakubaza utubazo tubiri gusa. Okay, umukunzi wa mumaranye igikingana gute? Kuva muri 2013 gushika ubu. Izina ryiwe yitwa gute nimba atari banga? Uwimana Leontine. Aba hehe muri kano kanya nimba atari banga? Yo baba amaja hehe? Okay, imyaka indwi, iyo myaka yose mumaranye ni ibintu biba bitoroshe. Ni ryahe kosa wowe wari umaze kumubonako? Okay, umukunzi wawe mufise iyahe gahunda? Ni iyahe mupanga iki muri kazoza? Wambwiye umukunzi wawe yitwa gute? Leontine Uwimana. Ari mu Carama. Okay, bo right now umuntu nariko ndakoresha ikiganiro ntari hano mu gihugu, ntari hano mu Burundi, ariko nawe yambwiye ko agukunda kandi mwari mumanye igihe kitari gito. Yitwa Esperance, nawe wowe umuzi? Uramuzi? Esperance nawe ninde? Ninde kuri wewe? Numugore wawe? None wewe ufise abakunzi bangahe?
Eh. Eh. None muri abo babiri bose ukunda by'ukuri n'uwo sivyo kandi wowe Mario uwo ukunda ko yitwa Leo oya wambwiye ko yitwa Leontine kandi aba mu Carama hanyuma ubwa mbere nawe reka nawe agira icyo bivuze ko turiko turavugana muri kano kanya. Esperance allo oui allo Oui. Nizere yuko wabyumvise ikiganiro twagiraniye cyose wamaze kucumva. Nabyumvise. Allo. Esperance gira akajambo umubwiye uno mukunzi wawe. Urandi ko jenana umanje kuko kandi ndana wundi. Yavuze yuko ubwa mbere afise uwo bakundana ari mu Carama. Ego nabyumvise w'Imana Ruhantine ngo niwe bari kumwe mu Carama nabyumvise. Gusa nyene nana kimwe. Jewe nari nzi ko ari umugabo wanje kandi niwe nari nakubwiye ati je umugabo wanje turakundanye tumanye n'igihe kirekire. Ubwo rero ntabwo bibaho ugasanga umuntu afite abantu babiri nawe nta muntu yibeshera umuntu arinze avuga aba yapfutse. Kugeza ubu uya muri kano kanya nka wowe nka Laurentine ugiye nkantuze nka Esperance ugiye gukora iki? Ko wabyumvise byose ukuntu bimeze. Nabyumvise no kuri mwakoze kunganiriza kandi Imana ibaho umugisha. Kumenga uri kurarira none? Biragoye. Niba ndamaramaye. Oui allo? Oui. Uri kuramwumva umukunzi wawe ibyo ariko aravuga nawe? None. Oui. Oui. Oya, je sinabateranya. Oui. Oya samanyanga je narinzi yuko mukundana by'ukuri narinzi yuko uza kuvuga Esperance nyene. Umviriza arakubwira ikintu kimwe. Umviriza ariko arakuvugisha umukunzi wawe. Umviriza jewe umuhungu yantelefone ntamuzi ariko je nahise mbona ko ati jewe umugabo wanje mushiri wanje nemera yitwa uku kandi araha. None wewe gute byari kutunanira no gutoba umuzi kuvuga ko ari jewe urya nyene wavuze niwe wemera urya nyene abamucara ende wamucara. Oui. Oui. Ariko arakumva avuga. Ariko wambwiye ko amucarama? Oya tuvuge yuko wowe Imana.
uwo w'Imana rero ntawuzi uwimana ntawuzi ariko umukunzi wawe we yari yambwirije ukuri none uwo mucarama nawe niki kuri wewe uwo mucarama nawe niki kuri wewe kandi wambariye ko Laurentine wa mucarama ndagushimira cyane ku mwanya waduhereje kuri Marengo Media. Ugiye gufata iyahe ngingo? ngo cyangwa icyo ngiye gufata kubera ngo ni amajambo mfise. Esperance. Oui. Pore sana ndazi muri kano kanya birashika ukaba ubabaye. Allo? Ego nakibazo. Ndagushimire cyane kuri no mwanya wampereje. Mwakoze kunganira salamu, mwakoze cyane. Mwakoze cyane. Asante sana. Mwagize neza. Yes, bakunzi ba Marengo Media. This is the Testing Love. Twizere yuko byose mwakurikiranye ukuntu byagiye biragenda. Kandi ibi bintu mbariko ndakora ngaha hari abantu benshi bibaza yuko ari byo tuba twapanze. Nta kintu na kimwe je tuba twapanze. Nk'uyu uya umukunzi wiwe sinarinzi n'ahari. N'uyu uya niwe yadondeye kugira ngo dutestinge kugira ngo ibintu bigende neza ntari ngaha mu gihugu. Ndanababwira n'abatari ngaha mu gihugu mwese murahawe ikaze kuri Marengo Media. Ariko mubanze mugire subscribe, mushire ko na comment. Komantere ya yose twebwe yatwubaka. Hamu unasharinge mu magroup ahantu buri hose ibintu bigende neza ibintu bigenze fresh. Ndabashimire cyane mwebwe mwese muza gukurikirana kino kiganiro bivanye naho muherereye. Of course muri abantu banje murabagaciro ndabakunda cyane. Of course my name is MC Jojo. Kuri Facebook ni MC Jojo, kuri TikTok ni MC Jojo. Utuvideo uraza kudusanga ko hari yayi. Ukeneye nawe ko dutestinga ibintu bize kugenda neza. Ndabashimire cyane. Hasta la vista.